I just wanna show you my bedroom, stay all the day long, my baby bija kumurong. I just wanna show you my bedroom, stay all the day long, my baby bija kumurong. Ni watuma shaka kuba kakare, karara ntibucanga nsezera ubusore. Shaka kuba wanje twigire kure, na undi mbona kwiye kumbera umugore. Cause you my motivation, motivation. Mu kirundi baca umugani ngo umuntu akuraba cyane akagutera kwambara. Urumva none uwo muntu yakoravye cyane agatuma ubegwa aho numva ko hari akantu k'urukundo yagize kubera iki yakwitayo ari wundi erega urukundo turuhamwe erega we n'utagira inkarabona aho zituruka umukobwa wumva wosohokana nawe umukobwa numva nosohokana nawe ni umukobwa atari ennuyante ataguma gustressa umukobwa ari kumwe nawe abari kumwe nawe nk'uko ruziko turakorana ikiganiro afite telefone twazishize akote ni jewe nawe turi mu kiganiro nakabimenya donc apana heyo non tu vois muremure mugufi w'inzobe yirabura attention uburebure ibindi byose nta nakimwe tukiraho nyene nuhe muririmbyo nga mu Burundi wifuza gukorana nawe collabo ubwa mbere bariko bararirimba ni benshi reka duhe kuri iyi generation nshasha reka mvuge Double J yes Legend moi Legends nasa tubivugira n'umutama yatanguye kera jewe no gira no saba collabo dukoranye nk'abahamagara bose tugakorera hamwe muri studio ya Satbi Loriro na Kidumu na Big Fizo turi muri studio tugakorana nukuri simvyumva wewe murondo ushaniteka wanichanganya maindo kuba gushaka natumanye kibando penzi ntalirinda kama commando you must be banana you my potato uko very soft kama tomato abasi bacu ndazi bama barigado tuwapige chenga kama Ronaldo yeah sonda kuga kengeri gira commentaire sonda kuri like usangize n'igikorwa canje ni emission abandi bantu benshi kugira ngo tubane dukuza industry yacu. Merci beaucoup. I just wanna show you my bedroom, stay all the day long, my baby bija kumurong. I just wanna show you my bedroom, stay all the day long, my baby bija kumurong. Ni watuma shaka kuba kakare, karara ntibucanga nsezera ubusore. Shaka kuba wanje twigire kure, na undi mbona kwiye kumbera umugore. Cause you my motivation, motivation. Yes baby, I got your attention. Your attention, you my body hitter, my money booster. You my body hitter, my money booster. You my body hitter, ooh, my money booster. Yo. Umutipe yarambiwe n'ubusore. Akakanya bro, kandi mbona ukiri muto ivi. Oya sindi muto cyane, gusa nyene arige umuntu agushusha kumva reka tuza kubyinjiramo mu kiganiro nyezina turi kumwe n'umuririmbyi w'umurundi abarundi turashoboye reka maze ndabaramutse ndabayikaze kuri micro za Mijo Talent TV rize komeze neza ni Ange kuri micro irankunda behind camera ni Trésor nkuko mumenyereye reka twakira umutumire w'iteka naho yamaze ko reka mumenye neza ku mazina canke Jean yavukiye he reka ubidondore muri make namahoro ego cyane namahoro meze bon yaguhaye kaze kuri micro za Mijo Talent TV murakoze ndanabashimiye kuba mwantumiye yego urashaka kwidondora ku batakuzi canke abakuzi hari bazi gipande wewe nyezina ni Joe nyezina ni twa PM nk'umuririmbyi hanyuma nk'umuntu no kuvuga nk'ivuka bakimbona bashimye kunyita niyo nkuru Pascal ego hanyuma ndumuririmbyi kugeza ubu maze gushira hanze indirimbo zibiri urumva ko nkiri mushasha ego hanyuma ndafite n'ibindi bikorwa byinshi cyane ya nk'umuririmbyi byo nitwa novuga nk'umuntu hariho sans nduma interprète niko kazi kanje ka misi yose nico kinyokipa appareil muziki niko kandi kantu nkora ego hanyuma ngira birakwiye nkikiye birakwiye okay navukiye mu ntara ya Gitega ariko nakuriye mu ntara ya Cankuzo ego
c'est compliqué ku mpamvu y'abavyeyi akazi canke ntiwari kumwe n'abavyeyi aho cyangwa bon je nose ko ari ibintu bisanzwe urashobora kuvukira nk'ibujumbura urumva bakakwandikisha ibujumbura ariko nk'inyuma y'amezi angahe canke nk'inyuma y'umwaka umwe mugaca mwimukira nk'ingozi par exemple ugaca usanga kuri attestation de acte de extrait d'acte de naissance ni y'ibujumbura mugabo amazi yose wanyoye amashuri wiza abantu bose wakuze uciye ubwenge ubona abantu baho hantu wimukiye ndia zumvikana mbega PM kubera iki PM cavuye ko PM nibaza ko kiragoye gusigura gatoya kubera ukuntu ryandikwa PM reka ndabivuge PIEMMAE iyo niyo PM original ariko nararyoroheje kubera iryo rigoye nararyoroheje ndaryandika mu kirundi nandika PM kugira ngo bariko bararirondera ku ma réseaux sociaux biborohere ya ubundi PM ni izina rya famille ni kuvuga umpamagaye PM banunca numva abantu bose bo mu muryango bose bavugiye hamwe ma famille restaurante ni kuvuga je ntwa Pascal nkuko nabivuze sawa ni kuvuga papa wanje Pierre izina rya papa ni Pierre izina rya mama ni Emercienne izina rya grand frère ni Emmanuel urumva PM ubuvugiye hamwe byose ya kana muri babiri ego tuvuga turi babiri ya kazira ndi agatoye ni wewe canke ya nije ya dufise abahanga vraiment ni rya mbere numvise ndondera famille ufatanyije famille mugani kubera muri bakesha ya muri batanu bari kubiva byari koroha naho nyene yego mbwira nk'abantu bibaza ko ari benshi ntoshobora gutora izina ryabo rimeze neza abantu bavukana ari benshi baza kwandika muri commentaire kugira ngo bafashe iyo tana ndumva kuyifise sawa nibaze vuga amazina y'umuryango wanyu bose niba mubishaka ka abbreviation direct cyane ndabibabwira yep mu buzima busanzwe PM n'umwana nyabaki akunda iki Jean mu buzima busanzwe jewe ndi umuntu mvuge gute acangamutse kenshi mba niko ndayaga n'abantu ndakunda kuyaga n'abantu batandukanye hanyuma ndi umuntu ashaka aba yumva yashaka gushika kure cyane ya ndakunda kwita citoyen du monde ya Burundi citoyen du monde umuntu numva ko ndi umurundi mugabo no muri Amerikani wacu kuko Imana ikiturema ntabwo ari yashizeho imbibe yavuze mugire mu nzurisi ya hanyuma ibintu nkunda ni ibintu byinshi cyane gusa ikintu nkunda gusumba ibindi nakubona ndiko ndanezereza abantu nakubona abantu turi kumwe banezerewe ari igihe ari urona bigizemo nico kintu numva nkunda gusumba ibindi byose yep PM rero reka tuve mu buzima busanzwe twinjire mu muziki iyo ide yo kwinjira muri muziki yaje ryari yaje habaye iki ni iki cakumotive ide yo kuririmba yatanguye nkiri umwana mutoya njiga mbere mu mashuri mato narakunda kuragira ibitungwa nararagira inyana rero iyo ndagiye hari usanga ndi je nyene ntaronsa abo turagirana cyangwa abo twaragiranye nawe umva uri mu gahinga wisanzuye uboroga uko ushaka nyene uko nkavuga ibintu bitagira bifise melody ariko bitagira insiguro message bitagira ururimi bivuzemo hanyuma umunsi umwe ndi muri secondaire harabaye ihiganwa no habaye umunsi mukuru ndabona ijya migwi y'intambo kuno ko baratamba numva ngize uburo ndavuga we kwikije nani ntoririmba ndagenda ndasaba ndirimbe bambwira none uza kuririmba indirimbo warayiteguye twamaze gupanga ndababwira no reka uririmba iki ndababwira reka nje gutora agapapuro navyanditse ko nagaze ku ishuri hari hafi yo ku ishuri nari nsavye akanya ngende muri toilette ncangenda ndimvira bicanye n'umunsi mukuru natemeye bavuga ko uwo munsi canagira ka improvisation candaririmba uwo munsi musanteye yararyoheye cyane gose acangabira n'ibihumbi 2000 ico gihe yaramahera menshi kandi kuri jewe waririmbye indirimbo z'abandi Jean no nagize improvisation bivanye n'iteme y'uwo munsi gusa urumva nitari tisunza amanome y'umuziki ko naravyumva muri jewe ko narumva n'uririmbo ruryoshe banashaka mugabo peut-être rutisunza amanome y'umuziki kubera nafite narinze ariko ca ndumva ko muri jewe mbonye ukuntu babishimye ndavuga wow comment je peux devenir un chanteur un artiste je suis un artiste je vais devenir une star ya urumva muri make vyari bikurimwo canke waravyipfuje bivanye nuko kenshi waba uri wenyene ukaca usanga uri kuraririmba ibintu utagira umutwe n'amaguru ariko iyo rêve yakuje mu ryari kumva no bigira umwuga byatanguye itugena muri supérieur igihe nshoboye gutsindira ihiganwa yari yateguwe n'ishirahamwe yitwa FLM niga muri lycée Murore abahize barabizi baranyibuka
ni mu ntara ya Cankuzo ya ndavuga ndumva ndabishatse narumviza indirimbo z'abandi ico gihe twarumviza cyane amaradiyo mu Rwanda hariya mu Cankuzo aravuga n'amaradiyo yo ngaha mu Burundi ego abaririmbyi bari ico gihe nkumva afise inyota nanje nusi indirimbo nkumva cinanje kwiki ntoshika kuri radio kwiki nto mutumire one day niho natanguye kugira ama composition menshi ico gihe kuva ico gihe nta gisanga wabonye gikunze gushikira abaririmbyi bacu ngaho mu Burundi igisanga wabonye uvuga uti aha hantu kweri ndabona hagoye kumbura akariro bigatuma kagabanuka kumpwemo wari ufise yuko wovyinjiramo kabigira umwuga ariko ukabona ico kintu kavuga uti aha hantu kweri so nta gisanga na kimwe mu bisanga byose byoba biba nta gisanga na kimwe cyo mvuza kubandanya ku ndoto yanje kubera ndabizi ko atana hamwe hagahoroye gutya agenda unyerera hose mbanzi gutegeza gupfurisa effort nace ubwanje hari bisanga byagiye bishikira hirya no hino tureke no mu muziki no mu buzima bwa misi yose nawe ari bisanga byagushikiye n'undi wese ivyo rero ntivyo guca intege mu gihe uzishusha gushika ahubwo bigukomeza bituma wiprepara en conséquence en connaissance andike kintu genre cakuryoheye catumye wumva noneho ya motivation iduze urabiye ku bandi baririmvyi ndabiye ku bandi baririmvyi ikintu cyo cyatumye motivation iduga ndabiye ku bandi baririmvyi ahanini je narabira ikintu cyampa motivation cyane jewe ahubwo ni jewe nyene etape nabange nashise ko nivyo bintu vyama motivation cyane kubera abandi baririmvyi ndabizi hari abashika aha barenga muziki kwa batunga abandi ndabibona mugabo sinshobora kuvuga ngo kubera ujya ngo yashite ngo yakoze bijya ngo biranje biramotive ego biramotiva mugabo ahanini ikintu kima motivation jewe ni etape mba franchishije ikintu gikomeye mba narenganye jewe nyene motivation iva muri ndayikura mu bintu mba ndiko ndakora muri make nta muntu akwinspire hariho muri abaririmbyi baranyaspira ni benshi abaririmbyi baranyaspira ni benshi hehe mu karere mu Burundi mu mahanga ngaha mu Burundi umuntu anyaspira cyane naho gusa niyo idea yari afite ico gihe nibyo yabona bikwiriye nkesha Imana yavuze umuduri Imana muhereze uruko ridashira yari yitavye Imana ego hanyuma muri nouvelle génération hariho generation yindi yagiye yarenganye ni bose ijya mvuze yarenganye ndiko navuga babahaga bamatata yes ni bose nubu naho ni benshi numva ndabadondagura ni benshi cyane urakunze kubona canke abaririmbyi badakunze kuvuga umuntu abenspira aha muri entertainment yacu canke mu babakurira canke mu bantu bari mu rwego kubera nk'uko iyi nouvelle génération muri benshi cyane sivyo kuvuga rero muri jendi akumotiva ucumengo urasaritse oya nibisanzwe none ega dutegeza kwisunga abandi utumvirije bakuru bawe utaravye bakuru bawe ngo urabe aho baciye nkumbure aho bananiriwe kugira urushobe kuharengana canke aho bagenze neza ubabaze ukuntu bashoboye kuhashika wewe none urinde uje gukreya ibintu vyawe kugira utangure umwuga neza neza uvuga uti reka nje muri studio so ndibori wanje hari umuririmbyi warahanuje kugira ngo mubaze bimeze gute anye bimeze gute kugira ngo mubaze akarengene vyifashe imbere yo kuja muri studio abaririmbyi vyari bigoye ko ndashobora kubavugisha hari ukuntu abari abastar baba bafite umwanya muto hariho umuririmbyi nandikiye ndavyibuka no kuri biriko kuri Facebook naramwandikiye ntiyashoboye kunyishura niyaza ko sindashobora kumuvuga n'umuririmbyi kazi ego ubu ntakibirimwo cyane hanyuma naregereye abajournaliste ego hariho umujournaliste yitwa Christian Xavier kwisanganiro hariho witwa Isayi Minani wo kuri Nderagakura sinzi ko ari agikora ko imyaka myinshi ntari hafi ngo ushobore kugira umunyamakuru yiwe ahanini cyane ico gihe hari ni kera ntiwumve imbere ico gihe nshaka kuja muri studio ni kera c'était en 2011 yeah mukunze gushimira abantu babafashije canke bagize ico bamara kugira ngo mutere imbere ariko nimukunze kuvuga
ababebereye intambamyi kugira ngo kumbure biyumvise kumbure ngaha naradekonye kugira ngo bikosore si bibi kuvuga umuntu Jean yagukoreye ikintu canke yakoze ikintu utashimye canke kitakunezereye none utabimubwiye azobimenyera he kumbure hariho batoyi bawe bakiri hasi canke nk'abana bawe dufate barashaka kugira izo ngorane ariko wa muntu nyezina wari watumbereye canke ahubwira akakwishura nabi canke ntakwishura kubera ko utamubwira ngo umwegere bro ibi bintu vyarambabaje siyo fresh kumbure hariho impamvu yabikoze cyangwa ugasanga yari mu yindi situation itameze neza nico gituma rero nako ndakubaza ati uyo muntu wandikiye ntiyishure ninde si bibi kugira ngo yikosore ikintu nshobora kuvuga aho nuko kugira ngo mvuge ngo umuntu yankoreye nabi n'ubu ntarashobora kumwegera ngo ndamubaze cyabimuteye noba nihuse nibaza ko nta mwanya ndaronka kugira ngo nshobore kubegera si usumwe wenyene abantu banciye intege gatoya muri carrière ariko sindashobora kubegera ngo ndababaze impamvu zabitumye hari igihe cyo niyumvira jewe co batarico bizovana rero ukuntu banyishuye uranyumva ubu biroroshe ko ndabashikira ubu biroroshe ninaronka kanya nzobegera ndababaze bambwire bati byari 1 2 3 niyo bavuga wewe wari fake kiyagiye canke n'ubu vraiment nta kintu aho niho nzoheza nkavuga nti hari umuntu yambwiye uko byarambabaje byarankoze ku mutima ya nakundi ko wanse kumena ibanga najo oya sikuvuga ngo sikumene ngo nukumena ibanga nakubwiye bivana apana kwishiramwe ibintu ngo uja gufata ingingo uja kuvuga ngo wowe jewe numva ko ari ibintu bisanzwe kuvuga ngo Trésor naramwandikiye arankakonyishura ariko nibaza yuko yari mu bindi bintu umwanya ntiwamwemereye kunyishura kumbure ndazi numva ko ari ibintu bisanzwe ego vyo natuma nawe nyene yumva ko wow kumbe wa muntu yari serieux urumva ariko naco nzobivuga wewe butaha twamaze kuvugana nawe nakibaze reka tuvyihoze reka twije rero mu muziki wawe nyezina kugira ngo uririmbe kwereka abantu benshi mbega batangura ku ndirimbo z'urukundo ahubwo hariho n'abatanguriza urukundo bakabarinda babandanye nyine ibihe byose babandanye urukundo ariko à la base ndumva umengo urukundo nigo abantu benshi bipfuza banyotewe yataba urukundo nituba tuko turakorana na jewe na wewe bon iyi TV reka simvuze ngo na jewe nawe bacabaza ngo turakunda jewe sibe niko ndakorana na nikiganiro ni media kubera iki peut-être mwarakunze igikorwa canje n'urukundo peut-être mwarumvise mu kungunumira ariko turekane guca hirya no hino urukundo niryo bwirizwa rikuru hanyuma kandi urukundo nigo rutuma isiguma ari isi kuko isi itariho abantu batariho isi ntiyobaho naho atariho urukundo ngo abantu bakundane ntiborondoka isi yoca ihera none wumva icyo kintu cyo gutuma isi tuyimentena umva twereka gute kukiririmba umva urukundo nivyo urukundo hanyuma baravuga ngo ibintu byose mukora bitari mu rukundo ntaco bivuze byose n'ubusa yes voilà aho uri PM kuri we harundi avuga ngo watu nta bintu vy'inkundo reka nirapire maze nze ndacana abantu nkujya kana bavuga ngo abaraperi n'ibintu byo kudisingana gusa ibintu byo guhana amajambo mengo nta rukundo ruba rurimo n'ibintu byo beef ndazi mu kirundi bacu mugani ngo umuntu akuraba cyane akagutera kwambara urumva none uwo muntu yakuravye cyane agatuma ubegwa aho numva ko hari akantu k'urukundo yagize kubera iki yakwitayo ari wundi erega kujya kudisingana canke kujya kuno babigira jewe sindabifata nko kumengo no gutukana Paul gutukana kuko shaka kugutukana no gusanga wawe nkagutuka we nkakubwira wenyene ntabicije ku bandi bantu me hajya hariho message karatanga no ku bandi bantu ihanure bagabo hinduke ya ubwo n'urukundo naho hano umuntu udakunda ya tuko turara mu dukoresha ni R&B kweki urafise imigambi yo kwinjira muri hub nk'abandi bavanga canke wishingiye kuri R&B onye je ndumuririmvyi nkora umuziki apana umudiho ya nikuvuga rero je niwumva nazanye wundi umuziki uri mu wundi mudiho nta bibazo byinshi nkeneye
ngo ruri ngo wahindutse ngo no la musique est vaste yeah. bavuga ngo je ni R&B yonyene canke ni rap yonyene jusqu'à la fin du monde yuko nzova kwisi wewe urumva uzovanga vyose tuvyitege vyose iyo ni shwa y'umuntu ego je nanje ni hose ndiho hose tukiraho nyene nuhe muririmbyi nga mu Burundi wifuza gukorana nawe collabo ubwa mbere barakubwire ibibazo nk'ibi ndavyiteze ndabizi ndavyiteze ndaza kukubwira inyuma y'ikiganiro gituma ndavyiteze sasa sindakubwira ngo uhavuga ngo ngo n'inyishuri wayiteguye no jewe ngomba mbanze kwanza nkore nka jewe kugira ngo biboneke ko ndafise est-ce que ndashoboye pour confirmer hanyuma niho nzocangura gusaba abantu ko mumfasha mais uko twofashanya tukaririmbana nihagira ababinsaba je suis prêt mais kuvuga ngo je ngo ntangure kubisaba ndabona mengo reka mbanze nkore kwanza mbanze mbone kwanza ko nanje nashitse nafashe kibanza tu vois hanyuma uwo nzokorana nawe ntawe ubizi ko azoba kinaririmba ntawe ubizi ko urumva bunovuga ubu hari igihe ico gihe usanga atagiye ko arakora mu bariko bararirimba kwe kushira imbere yuko wosanga bariko bararirimba ni benshi reka duhe kuri iyi generation nshasha reka mvuge Double J yes legend Moi Legends ubwa mbere oya numva nokorana uwa mbere deja twahejeje amaze kuvuga ngo mva yubuze uwa mbere tuvuge ku bakera b'abatama bacu ba Fizo ba Satbi ba Roriro ba ni benshi cyane na Satbi vugira n'umutama yatanguye kera si ukuvuga ngo umutama basi aba legend nyine abantu b'inzobere ndazi okay jewe nogira nosaba collabo dukoranye nk'abahamagara bose tugakorera hamwe muri studio ya Satbi Roriro na Kidumu na Big Fizo turi muri studio tugakorana yeah ndubufite icyumviro cyiza imana izo kujimbera kugira ngo bibe amen witeguye gute rero aba feedback witeguye gute tuhura n'ibintu byinshi kandi mwebwe sana ushobora gusaba collabo umuntu kavuga ati wapi banza ukure nka wa wundi ngo banza unage witeguye gute ntibizo guca intege ahubwo iyo ni motivation ikomeye cyane iyo ni motivation idasanzwe kuko umuntu akubwira ati banza ukure nsambwira okay uri kurandaba ubona nsigaje ugacumbwira ukavuga wow okay kangene fighting none nkore cyane yego indirimbo ya bisohotse nize commentaire waronse abantu bakwandikiye bakubwira gute n'uyuhe hari umuririmbyi yate commentaire aguhanura canka gutera intege cyangwa ndazi indirimbo ya mbere yakiriwe neza mbere ko ntari ndavyiteze yego abaririmbyi bariho bagiye bagira commentaire ariko sinarose umwanya wo kuyitanga ku radio menshi rero ntiyamenyekanye cyane ya kabiri niyo yamenyekanye cyane ya kabiri niyo ikiramenyekana cyane kuko nta n'imisi ibiri ramara niyo ndabona ikiraduga neza kandi ama commentaire ni meza cyane ama encouragement ni menshi hari abantu ko barantelefona ntazi hari abantu muri entertainment hari abandi bantu baba fans hari abandi bantu yes nta mpanuro baraguhe gutera intego umuntu ni bon akavuga ati aha hantu daba ukosore canke wongeremo ya impanuro ndazironka nyene ya impanuro ya mbere waronse ya kumotive ni impanuro ya mbere naronse ya motive ni umuntu ntabwo yigize no kuri twariko turavugana gutya ejo mbere ego yarambwiye ko next time nkoze nogira nka baking nkasanga nk'umwigeme akangira baking quoi des choses pareilles n'ibindi byinshi twavuganye ibintu byinshi cyane gose ya ibintu yambwiye byaranyubatse byarankujije ya reka ndagushimire cyane ndongera ndagusaba ngo uducishirize ko kuyindi ndirimbo atari yandi twatanguriyeko kugira ngo uryohere abantu hari abantu bazi iyo ndirimbo batazi umuntu yaririmbye mbega ni wewe ducishirizeko ego nanje ndabashimiye Major Talent TV
Nukuri simvyumva wewe murondo ushaniteka wanichanganya maindo kuba gushaka natunganya ikibando penzi ntalirinda kama komando you must be banana you my potato uko very soft kama tomato abasi bacu ndazi bama barigado tuwapige chenga kama Ronaldo yeah, you know I gave you my heart oh. Tushapanda Kilimanjaro abachinjira mu rukundo tubabera abarore modo ayaya ni wewe ayaya ni wewe ayaya ni wewe ayaya ni wewe nkunda ayaya ni wewe ayaya ni wewe ayaya ni wewe ayaya ni wewe nkunda. Murakoze cyane ndabashimiye saba n'aba riko baradukurikirana bagire subscribe bavuge muri comment ikintu uko babanye kino kiganiro nico babona no hano no kosora canke aho no komereza naje wenyene bankurikire bagire subscribe kuri channel yanje PMA official wandika PMA naho wandika PMA motivation tutera mbona sonda ku kengeri gira commentaire sonda kuri like usangize n'igikorwa canje ni emission abandi bantu benshi kugira ngo tubane dukuza industry yacu. Merci beaucoup. Tuvuge ko turi muri avril ko isani yatangoye hasigaye imisi mikeye twimirije me umunsi mukuru w'abarasta nta kintu gishaja kuvuga ngo ntujana nibihe canke ngo jana nibihe biri gute je njana nibihe bien sûr njana nibihe kuko ni indirimbo nazanye numva ko ari iki gihe nyene reka abantu banze ba feeling indirimbo tu banze ba feeling indirimbo niba shaka ko umuntu agira version reggae kubera y'abarasta twogira nyene version reggae y'abarasta natu n'urukundo ja bless urafise umukunzi ushaka kuvuga mon chéri petit ami urukundo je nkunda abantu bose tu na mon chéri fils non kumengo bikubira kugora yeah bafite ukuntu nufumenga cyari personal ariko nibisanzwe kubivuga kuko niyo bariho acaja muri commentaire avuga ati yo naje ndambwira kumbe yari crush navyo bari bwambwira navyo turavugana make ntawo hari uri single uri kwisoko I'm single kandi ndakeneye umuntu motive vraiment ngira nubake iyo motivation ndayikeneye jamara motivation ifise uririmba urukundo tanguvise noye urukundo turuhamwe rega we n'utagira inkarabona aho zituruka abantu rero bamubonye canke babonye ko ari kari muri commentaire kugira I'm single but wait kidogo kwanza yeah bameze gute umukobwa wumva wosokana nawe umukobwa numva nosokana nawe ni umukobwa atari ennuyante ataguma gustressa umukobwa ari kumwe nawe nkuko ruziko turakorana ikiganiro afite telefone twazishize akote ni jewe nawe turi mu kiganiro nakabimenya donc apana heyo donc tu vois muremure mugufi w'inzobe yirabura atansunje uburebure ibindi byose nta nakimwe atansunje abunsumbya abunsumbya none gusohokana bishitse nyene none nk'ubu tuko turakorana ikiganiro ushobora ati we tushobora guca ahantu fresh none twa dusohokanye uwo munsi tukagenda tugasangira akantu tugeze nganaje isoko rirakwiye ndibaza umuntu yumvise abikeneye canke ameze nkuko yabivuze kari urahawe ikaze no ntabwo naje kwigurisha ibintu bisanzwe kwanza ndiko ngurisha ibikorwa umuntu akumotive iyo motivation ndayikeneye vraiment we baze nyamba babona rema reka turangize rero tubabwira ko tubakuta cyane yari PMA avec Angela Nkunda kuri Mijo Talent TV utarashobora subscribe please turagusabye ibikore kuri channel yacu ya YouTube urandika Mijo Talent TV canke wewe upartage kugira ngo benshi babone ibikorwa by'abarundi barakora cyane uje no kuri PMA ugire s'abone ulakinge urabindirimbo ziwe komante harakantu katameze neza canke umuteri intege kugira ngo tubandane teze imbere ciao je vous aime beaucoup. Right, goodbye, thank you.